turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Umvise Imana. Imana ishimwe cyane. Turanye ikaze twese, ikaze mu nzu y'Imana. Ndashaka dusubire hari ahantu twari kwa munsi w'Imana, muri Yohana igice cya 5 murongo kamere ku murongo w'indwi. Hava ngo unogwaye aramwishyura ati mugenzi, nta muntu ufise ukunyinira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza wundi akantanga gushungurukiramwo. 8 Yesu aramubwira ati va hasi. Twese tuvuga ati va hasi. Ikorere ikirago cyawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikoreye ikirago ciwe aragenda. Amen. Ku munsi w'Imana nariko ndababwira iri banga rikomeye cyane Yesu yabwiye uno mudamu. Yamubwiye ngo va hasi, icyaka yamubwira ngo ikorere ikirago cyawe, icyaka gatatu amubwira ngo genda. Navuze ngo kuva hasi bisaba ubushobozi. Hari umuntu yari amaze imyaka 38 amugaye, ariko kidengeri, amerewe nabi, adashoboye gutambuka. Hama Yesu acamubwira ijambo, atari ijambo girebanga, mugabo ijambo riri mu bushobozi. Amubwira ngo va hasi. Iri jambo yamubwira ngo va hasi ni jambo Yesu yigeze gukoresha igihe ariko arazura agakobwa kamwe, amubwira ngo tarisa 10. Ni jambo risigura ngo haguruka kandi uhaguruke wihuta. Si jambo bakoresha bariko baringinga, si jambo bakoresha bariko barasaba, ni jambo bakoresha ari nk'itegeko mugari tekemwo autorite ikomeye cyane. Amen. Yamubwiye ngo va hasi. Ijambo yamubwiye ngo va hasi ni jambo ryari ritekemwo ubushobozi bwo kumuha capacity yo guhaguruka. Nicyo gituma inyuma yo kumubwira ngo va hasi birivuga ngo yaciye haguruka. Nta kindi Yesu yagize, vyumvikana ko umuti wiwe cyangwa gakiza kiwe kari muri iri jambo. Umuti wo kumukiza ni vyari bindi, vyari bihagaze muri iri jambo ryuzuye autorite rirekuwe n'umuntu asizwe. Yumubwira ngo haguruka. Uwo muntu hamwe n'imyaka 38 heze ari ahantu, aca arahaguruka, yumva rose inkomezi, arahagarara, hama aragenda. Now ushobora kuba utari kimuga nk'uyu muntu, mugabo ushobora kuba ufise ahantu uzungurutse imyaka ntazi gitigiri. Ushobora kuba utari kimuga nk'uyu, mugabo ushobora kuba hari ubuzima bwanse igihe kinini ya cyane. Ushobora kuba ari ibintu utazi imyaka bimaze biri mu buzima bwawe, mugabo kandi urabona ko ari handicap ikomeye, urabona ko ari ibintu utobandanya, urabona ko ari ubuzima utobandanya ubaho gutyo. Rero naje kukubwira ngo va hasi. Amen. Ushobora kuba ari ibintu kabisa avuga ati pasa, sinzi ko hari ikintu cyonkura aha hantu, sinzi ko hari ibintu nogira kugira mve muri kino kibanza, sinzi ko hari umuntu nokwitura kugira ashobore kunkura aha hantu, mugabo ndizera ko iri jambo ry'Imana ryahishuwe n'Imana. Si verse natoye mu maverse menshi nzi kugira nje kwigisha, mugabo ndizera gose ko ari Imana yaduhaye iri jambo muri kino gihe kugira ihagurutse abantu kanaka bamaze imyaka bicaye ahantu mbere batevye bakibagira ubuzima bwo gutambuka intambuko. Nshuti yanje, haguruka kandi avance ugende. Niko nderekana ari ikintu gikomeye cyane ngomba gushimikira ko uno mugoroba,
kuva hasi bisaba power. Kuva hasi si ibyifuzo, kuva hasi si ugushaka, kuva hasi si ikintu abantu bo kwipfuriza ngo gice kiba. Kuva hasi ni ikintu gikenera ubushobozi buvuye ku wundi muntu akagupushinga guhaguruka, cyangwa naho ukreye wewe nyene ubwo bushobozi nyene uhejeje gukreya bukaguhaguruza. Amen. Hari inzira zibiri zingene wo kwigobotora abantu umaze imyaka. Inzira ya mbere niyo nayiko ndakoresha ku munsi w'Imana. Ni inzira ho uba impact n'ubushobozi bw'undi muntu, hama bukaguhagurusa, hama bukakugurura icyo kintu kimeze nk'ibohero, hama ukumva uhagaze ahantu umenga urasubiye kugira ivyizigiro vyo kubaho, urasubiye kugururirwa, urasubiye kugenda, ibintu bitariko birabuja bigasubira bikabuja. Nta ruhare ubigizemwo, n'ubushobozi bw'undi muntu yasenze mugabo agutransfer bukakugururira bugaca amashene kanaka. Ngo n'uruhande twari turakorera ko ku munsi w'Imana. Mugabo uno munsi nagomba nkorere ku rundi ruhande aho wewe active ubushobozi buguhagurutsa. Mumbwire amen. Nagira nkore ku rundi ruhande aho ngomba ndagutereke ko responsibility, aho ngomba wewe ndakubwire ivyo gukora kugira ngo ntuzopfu ukumeze, ntuzobandanye gushika ubuzima bwawe uzorangiza ubuzima ufise amertime mu mutima. Ngomba ndaguha ibikoresho byo gufasha wewe kwidelivera wewe wenyene. Ngomba ndaguha ubushobozi bwo gufasha wewe wenyene gutera iyo ntambuko wifuza gutera. Uko mu ijambo ry'Imana, burya Imana ntiyigeze ibona ko ishengero rizokwama rifashwa n'umurongozi. Biriva ngo muzohabwa ubushobozi mwemuyeni yabazako. Ubwo bushobozi rufise capacity yo kukuribera mu bintu kanaka. Nicyo gituma ngomba kugufasha ingene nawe uburibera ubushira ku gikorwa kugira bugukorere. Amen. Hallelujah. Icyambere ukwiye kumenya neza yuko utegerezwa kugira indoto isumba ibintu abapagani bagira indoto. Utegerezwa kugira indoto zisumba iz'abapagani. Amen. Indoto zawe ntizishoboye kugarukira kukubaka inzu, kukugura imodoka, kukugira mariage, kubaka urugo rwiza. Indoto zawe ntizigarukire ngaho. Kubera ivyo ngomba kukubwira, ivyo ngomba kukwigisha bisaba sacrifice utoshobora gutanga nkamwe indoto zawe ari indoto woshobora kwishoboza wewe nyene. Amen. Hari indoto zifise bidakunda kusenga. Hari indoto zifise diplome irakwiye kugira gushikane kuri izo ndoto. Hari indoto zifise gukora cyane birakwiye kugira gushikane kuri izo ndoto. Hari indoto zifise ama connection y'abantu akwiye kugira ngo agushikane kuri izo ndoto. Hari indoto zifise konte yawe usanga ikwiye kugira gushikane kuri izo ndoto. Hari izindi ndoto nifuza ko tugira, za zindi uzifise udasubira kwiyumvira umuntu numwe, kuko ata muntu numwe yo gushikana aho hantu kiretse Imana. Hari indoto uzifise udasubira kwiyumvira oncle tante, ishure wize, technique ufise, udasubira kwiyumvira ibintu kanaka. Ucusigara uvuga ati mu bisanzwe nkamwe Imana yondekura biraheze sinzosubira gushika muri destiny yanje. Imana ishimwe. Rero nagomba mu mitima yanyu mwagure ivyo canke ivyo Imana bashizeko muyibonere ku rundi rugezo. Ivyo Imana bashize ku mutima nimubirabire aho abapagani babirabira. Nimubirabire ku rugezo aho inkomezi zawe zo gushikana. Nubirabe ku rugezo aho wo telefone umuntu hama akagukemurira ivyo bintu. Ibintu abantu bashoboye gukemura imisi yose bizogushikira uzosanga utimviye Imana wimviye umuntu. Ibintu ushoboye gukemurirwa n'ubuhinga bwawe igihe cyose uzobira imbere yavyo uzokwiyumvira ubwenge n'ubuhinga ufise kugira ushobore kubikemura. Mugabo hari ibindi bintu gera imbere ukavuga ati Mana I need you.
kandi wewe wenyene, sinkeneye ikindi kintu, nkeneye wewe kandi wewe gusa. Imana ishimwe cyane. Hari umukozi w'Imana umwe yagize imigabo yo gufasha igisagara kanaka. Mu vy'Imana mushize ku mutima, yifuza kwevangeliza icyo gisagara, yifuza ko icyo gisagara cyose yo kigomorera Kristo. Mwese mucya mwumva ko kwiyumvira kuzana igisagara cyose kuri Kristo mu nyama n'amaraso, mu nguvu z'abantu ntivyoshoboka. Hama acavuga ati iki gisagara kugira ndacinjiremwo, birumvikana ko ntegerezwa kucinjiramwo mfise Imana, ntegerezwa kucinjiramwo nuzuye Imana, ntegerezwa kucinjiramwo ntari umuntu. Acafata imigabo ati gihe cyose nzokwinjira mu gisagara, nzofata umwanya wo gusenga nisonzesheje iminsi 3 niyugaranye ata muntu umwe tubonana. Igihe kimwe afata uwo mwanya arasenga yiyugaranye ata muntu umwe babonana, nyuma y'iminsi 3 arasohoka muri iyo nzu. Muri iyo témoignage bavuga ngo agisigaje ibirometero bikenye kugira yinjiye muri ico gisagara, abantu bose muri ico gisagara batangura gukoma induru bavuga bati turakeneye kwihana ivyaha vyacu, turakeneye guha ubuzima bwacu Kristo, turakeneye ko Yesu umucunguzi natwe tumumenya tukamwakira. Muri iyo témoignage bavuga ngo ariko ararengana ku mashure abana bigako, indani muri ayo mashure ataranashikira, bavuga ngo abana baba bariko barakiya babwira bigisha ati twumva dushaka Yesu, twumva ibyaha byacu biturambiye, twumva tugomba kumushikanira ubuzima bwacu. Kubera iki? Hari umuntu yakiriye umuhamagaro adashoboye wenyene, mugabo akeneye Imana kugira uwo muhamagaro ushoboke. Bano Imana nagomba mvugane n'abantu bafise umuhamagaro bumva ko batoshobora Imana itagiyemo. Yabona aje kuganiriza. Ukaba ufise umuhamagaro wewe ushobora wenyene, nzokugaruka kundi munsi. Mugabo ukaba ufise umuhamagaro uvuga ati Mana wewe undekuye noba mpfuye, wewe undekuye sinobishobora, ngomba kuganira nawe. Kuko ni wewe uri prêt gutanga ikiguzi cy'ibyo ngomba kuvuga. Ivyo ngomba kuvuga bisaba ikiguzi, mugabo kugira ushobore gutanga ico kiguzi bisaba ko indani muri wewe umva ufise ihamagarwa riva mu ijuru rikomeye cyane, kintu kanaka Imana yagushize ku mutima, mugabo wemezwa ko mu nguvu z'inyama n'amaraso utobishikira wewe nyene. Dayereka ndababwire bano Imana kuba muri inosi mu nguvu z'inyama n'amaraso ntibishoboka. Ngo mbaze ndanakudekuraje kwiyumvira ko ufise ubwenge buhagije bwo kubeshaho ngaho kuri isi ibagira, kumva yuko ufise ubuhinga buhagije bwo gufasha gukina ubujanja kugira ushobore kubaho ngaho kuri inosi ibagira. Iyi si niho yimenye yariyo. Iyi si irarenge ubwo bwenge ufise. Ibintu bikorekana muri inosi birarenge izo nkomezi wowe wibaza ko zo gushoboza gushika kuri destiny yawe. Nico gituma ntamwe bavuga ati je mbisanzwe ufise umuhamagaro mutonyi sinkeneye Imana cyane. Wowe nyene uri kuribesha kuko n'umuhamagaro mutonyi ntushoboye kubushika ko Imana itari kumwe nawe kubera iyisi ukuntu ipanze. Amen. Bamwe tuba mu bisagara bimira ingabire zacu, bamwe tuba mu bisagara bimiragura abagabo bo muri vyo, bamwe tuba mu bisagara utoshobora gutena n'indwi imwe Imana ikurekuye. Nico gituma ngomba kwangaja muri wewe izindi nguvu zikomeye cyane. Shaka gushira ku gikogwa izindi nguvu zikomeye cyane mu buzima bwawe kugira ushobore guhagarara ku munsi mubi. Yesu ashimwe cyane. Ndababwije ukuri ntushoboye kudandaza mu inosi. Iyi si ya competition, iyi si iri mu mwijima ungana kuri aho nzi, ntushoboye kudandaza ngo wunguke utere imbere atamana ufise. Cyo gituma abakristo bafite ibibazo byinshi. Kubera iki? Biterera mu bintu gutyo nyene. Bajya abantu mwicaranye mudandazanya hajya, ntibirebanga bafise ibindi bintu bizeye bashize ku mutima, bazi yuko hamwe vyo barekura batoshobora guprospera. Nawe ndaganira no mu mama umwe kandi ari hano
arambwira ati pasa jewe urudandazwa rwananiye kandi ngo ndaruhebe. Arambwira ati kubera ugomba uruhebe. Arambwira ati pasa urazi kugenda kurangura ufise amafaranga mu mufuko ukavunjira umuntu cyangwa ukagura ikintu hano bakakugarura. Ati hamukaje usanga ya mafaranga yose isakoshi rugaye. Ya mafaranga yose ukaje usanga yagiye. Sinari kumubaza ati none urakijijwe, narabona ko akijijwe. Sinari kumubaza ati none urasenga, ndamubona ko asenga. Ndamaze ivyo vyarabaye. Ati pasa haraje umuntu mu butike yiwanje. Arambwira ibintu je nkomeye mu mutwe. Nkimubona gutya nari nkomeye meze neza. Nkimubona gutya cyane ubwenge bwanje bumeze nk'ububaye amazi. Cyarambwira ati mpimira ibiro kanaka vy'ibi bintu umpereze. Acaraja karamupimira vyose aramuha. Ati hanyuma cyamubwira ngo nzokuzanira amafaranga. Ntamuzi niyo ryambere babonanye. Acariterura ibintu byose acarigira. Dutegerezwa kuronka ingene twubaka ubushobozi mu buzima bwacu. Kuvuga ibintu nk'ivyo bitatugira ko efe. Ko je nguma nizira ko umwana w'Imana atagenewe kwibwa gutyo. Ndizira ko umwana w'Imana atagenewe ko ibintu vyiwe bigenda birasambagurika gutyo honye. None dukeneye iki? We need power. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Shata karama sekere brehendia. Menta korama sikara dagamanda labai. Shemendo sikara pato sikarabaya. Vuga ndakeneye ubushobozi. Vuga ndakeneye ubushobozi. Vuga ndakeneye ubushobozi. Vuga cyane ati ndakeneye ubushobozi. Vuga ati ndakeneye ubushobozi. Aro bantu Imana ubushobozi ni bwizana. Ubushobozi baraburondera. Ubushobozi ubundi ko ndavuga si bwa bushobozi imaginaire. Unareba Kristo agenda mu bushobozi imaginaire. Biyumvira gusa ngo barafise mugabo badafise, bari empty, nta bushobozi namba bafise. Mugabo bagendana muri bo barigishijwe ko bafise power, mugabo mu bigaragara nta power bagira. Bakubitwa hamwe n'abandi, bibwa hamwe n'abandi, ivyabo vyugaraniye ivyo abandi vyugaraniye. Mugabo bagenda baririmba ngo tuzi ubushobozi, dufise ubushobozi. Mugabo ubaravye mu buzima bwabo bari empty. Rero sinifuza abantu bagendana ubushobozi imaginaire. Ngomba abantu bagendera mu bushobozi palpable. Ubushobozi umeze gute? Bugaragara, ubushobozi bugaragara. Apana majambo, apana kuririmba gusa ngo nuzuye power atayuzuye. Kandi hari inzira uko umukristo wese yoyicamwo yokuzura power. Amen. Birivuga ngo muzogicisha naco kizobagira, mbwa mwirirwa muragivyica mugapfa. Si jambo ry'Imana tariryo, habuze power. Amen. Ubutumwa bwiza n'ukuri, iki jambo ry'Imana rivuga n'ukuri. Ikibazo ni twebwe, habuze power. Amen. Hari imyaka umuntu wese nasengera yacapfa. Canke ndagakizwa n'imiti. Nigeze mbona umuntu umwe sengera ngo akire. Mbega n'Imana yari yarisubiye ko kwijambo ryayo rivuga ngo muzurambeke ibiganza ku bagwayi bakire? No. Si Imana. Imana ivyo yavuze biriba ngo ijambo ryayo rirahamye mu ijuru. Ijambo ryayo nishoye kurihindura ku muntu wari we wese. Mugabo kubera kumwe arambika ikiganza ku muntu agakira, undi akarambika ikiganza ku muntu ahagukira, ahubwo bikikomplika. Ikibazo kiri hehe? Power. Twese tuvuga tubushobozi. Twese tuvuga tubushobozi. Bano Imana ibi rero biraza kudusaba discipline kanaka, biraza kudusaba kuba ukuntu kanaka, biraza kudusaba no kurestrictira ubuzima bwacu wubaka indi systeme yo kuba ukundi kuntu. Shaka kugukangura indani, shaka kukuzana ahantu hagaciro igicaniro cyawe. Ngomba kukuzana ahantu askeva libaya. Nasomye histoire imwe y'umukozi w'Imana akavuga ati bano Imana ibi bintu byo gufungura misi yose ni distraction. Nta muntu umagendera mu bushobozi ajya misi yose.
Amen. Ndabwije ukuri nta muntu numwe agendera mu bushobozi ajya misi yose. Kimwe mu bintu byactive ubushobozi mu buzima bw'umuntu nuko umuntu yisonzesha. Twese tuvuga ati kwisonzesha. Kubera iki nimba ivyo bintu byo gusenga vyabo bogira bosenga gusa bama bakaronka power? Kubera iki batosenga gusa? Kubera iki bashira ko kwisonzesha? Ni kubera ko biragoye gushobora guhamagara impemu wuzuye ingya. Ni murabe munowange numwasi yujuje distraction mu vyimviro vyacu ku buryo tujya ivyo kujya byo mu gatondo turiko turimvira ibya sasita. Tujya ibya sasita twamaze kwimvira ibyo mwijoro. Tujya ibyo mwijoro turiko turimvira ibyo mu gatondo. N'urutonde ruguma rwandanya gutya. Mga ukubandanya ujya gutyo nyene niko uguma uhera. Buri mwana kandi ababwire gusenga ni vyiza, ba gusenga wisonzesheje navyo birarenze. Haleluya. Umukristo atisonzesha nashoboye kugendera mu bushobozi ndaciye umurongo. Umukristo atisonzesha hari amadimension spirituelle atazopfa agezeko. Ni jambo rimwe rero nimba wanyumvise ndabigishe umuco cyangwa umugenzo wo kwisonzesha. Kugia askerabaya. Kandi ibi bintu byo kwisonzesha ndiko ndavuga sivyo abakozi b'Imana, sivyo baririmbyi bantu b'Imana. Nivyo umuntu wese afise ibintu agomba guproteja. Nivyo umuntu wese afise intambwe agomba gutera. Nivyo umuntu wese afise need akeneye Imana. Umuntu adakeneye Imana wenyene, umuntu adakeneye izindi nguvu z'impemu zimushigikira, ni wowe wenyine aho uruhusha rwo kutisonzesha. Umuntu wese akeneye ubushobozi butagaragara ategezwa kuti wewe ushobora gutenesha entreprise ukoresheje umutwe wawe. Ni gute witeza imbere ukazuza mu isi yose ukoresheje umutwe wawe? Impossible. Utegezwa kuronka force spirituelle igufasha guhagarara muri ivyo bintu. Amen. N'imodoka ufise mwibarabara ukayirekurira yatabushobozi yirungikanye, izo duga kabiri irigira gatatu izohinukira ahantu kanaka. Ivyo vyama vyabaye amakamyo miliyoni majana agatembagara gutyo. Riga iyo kamyo hari abandi bantu bagutanze muri ako karere kandi ntibirebanga muriko bafise ubushobozi kanaka bubatuma ivyo ariko barakora. Wewe uje nk'umukonkira wibaza ko kureka gutyo nyene. You need power. Bari wenda babwira ikintu kimwe, Satani yumva ubushobozi, amasituation yumva ubushobozi, impemu bizo yumva ubushobozi, rangaje imisozi yumva n'ubushobozi. Utagira power nta yindi rangaje n'imi ivyo bintu bizokumva. Nico gituma ngomba kuguhamagarira ku kintu kimwe bita gusenga no kwisonzesha. Twese tuvuze gusenga no kwisonzesha. Gusenga no kwisonzesha. Mwari muzi ko bafumu bisonzesha? Mwari muzi ko baruzi bisonzesha? Erega bijya bintu nibo bishobora batisonzesha. Nta muntu umashuye kopera mu isi impemu atisonzesha. It's impossible. Nibikunda. Amen. Tujane hari yanye muri Ezira. Ezira 8. Ezira gice c'8 umurongo wa 20 hava ngo maze ntangariza aho nyene kuri ugo ruzi ahava ivyo kwisonzesha kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyisabe iduwe kugira urugendo rwiza twebwe n'abana bacu n'ibintu vyacu vyose. Oh my goodness. Bandanya. Kuko vyanteye isoni gusaba umwami umuce w'ingabo n'abagendera ku mafarasi ngo baze badutabare kwivuna basi bodutegera mu nzira. Kuko twari twabwiye umwami, mwumvize bari Imana, tuti ikiganza c'Imana yacu kuri kubayitwararika bose ngo ibagiriye neza, ariko ubasha bwayo n'uburake bigwanya abayireka bose. Umviriza Ezira hagati Ezira
yagiye ayatemonyaje umwami hamwe ati mwami twebwe dufise imana ati twebwe imana yakira hambaye kandi irakomeye ati sivyo gusa yitwararika abayishize ku mutima bose mu yandi majambo umwami ariko aramwumviriza umwami acavuga ati oh okay vyumvikana ko imana iri mu ruhande rwawe ati ego imana iri mu ruhande rwanje Ezira acagomba gufata urugendo hama muri urwo rugendo ahantu yagomba guca yarazi ko azohura n'abasi mugariyumvira ati aho nsabira umwami abasoda baza kundarira baza kungwanira baza kuntabara umwami araza kuntwenga araza kumbwira ati none ya mana yawe nayirihe ko wambwiye ko ikiganza cyayo gihorana n'abayo kugira kibagirire neza ya mana yawe nayo gute amen biriva ngo yumva bimuteye isoni gusaba ingabo abantu saba abasirikare bo kundinda mfise imana saba abasirikare bo kunkingira mfise imana ndafise abasi nivyo mugabo numva umenga ndafise isoni zo gusaba umwami abasirikare kandi mfise imana amen mugabo haca muca mwishimviro ati muga nawe ufise imana ubushobozi bwayo sishoye kubwativa juste kubera ndayifise negerezwa gushiraho itegeko ryo kusenga no kwisonzesha mu bana banje mu bagenzi banje mu tuga tujane bose muri urwo rugendo bivuga ngo acashira itegeko uwo mwanya nyene avuga tumviriza ingamo nazo twaka umwami mugarika dusenge acavuga ati shize itegeko ryo gusenga no kwisonzesha imbere uko tufatira urugendo baca barasenga barisonzesha kubera iki yavuga ati aba basi tuzohura sinzobashobora ndi jenyene sinzobashobora hamwe n'ubushobozi bw'abantu mugabo ko mfise imana reka ndayishire ku gikorwa mugabo reka na active ubushobozi bwo gusenga no kwisonzesha aca shinga itegeko twese dufate gushinga itegeko aca shinga umunsi itegeko n'umunsi avuga ati uwo munsi dutegerezwa go ivyo turya n'ivyo tunywa hama twisonzeshe twegere imbere imana bantu imana usomye histoire imana yajanye nabo ibashikana amahoro mbwa ntangabo z'umwami bajanye bakoresheje ikintu kimwe cyonyene ubushobozi bwo gusenga no kwisonzesha amen shiraho iminsi yawe yo gusenga no kwisonzesha ukabona ingabo udashoboye ukabona imisozi utorengana wenyene ukabona ibintu kanaka utoshobora kwishoboza shiraho umwanya wo gusenga no kwisonzesha wewe nyene ku giti cyawe kandi aho simvuze y'amasengesho yabaye mu sitwese atangurira umwaka hari abantu atangurira umwaka n'ukwezi hari abantu bisonzesha rimwe mu mwaka y'amasengesho atangurira umwaka n'abandi bisonzesha giye mu mezi ku kwezi hey shinga imisi yawe yo kwisonzesha shinga imisi yawe yo gusenga shinga imisi yo kwiyugarana mu nzi wawe ubushobozi baraburondera amen ubushobozi baraburondera baburondera mu cyumba mu gusenga no kwisonzesha umunsi umwe murazi inkuru za Esteri na Moridekayo umunsi umwe Moridekayo umugabo mwitwa Amani avuga ati uyu mugabo ndamuwamba ku giti n'ubwoko bwe bwose ndabwica mugabo bamaze kuvugana abayuda birivuga ngo bace bashinga imisi 3 yo gusenga no kwisonzesha imisi 3 baca bafata umwanya barasenga barisonzesha 3 jours atawurya atawunywa reka mbanze ndakubwire inshuti yanje turi mu gihe cyo gusenga no kwisonzesha amen Yesu bamubajije bati kubera ikabigishwa batisonzesha aca bishura ngo igituma batisonzesha ni kubera nkiri kumwe nabo ati umunsi nzovana nabo uwo munsi nyine bazoca batangura kwisonzesha bariza mugenzi wawe ati murarana na Yesu mwirigwana nawe murakorana ukaba utagendana na Yesu physiquement simvuze spirituellement ukaba utagendana nawe physiquement umenye ko urakeneye gusenga no kwisonzesha niko yishuye yavuze ati ntibashobora kwisonzesha umukora cyari kumwe nabo mbwa nitwatandukana nabo uwo mwanya nyene bazoca batangura gusenga no kwisonzesha amen ndabizi ko ariho
kura inyigisho yagendagenza aho hanze ibwira abantu ati ibyo byo gusenga no kwisonzesha ni ibintu by'ibyagezwe, ni ibintu byo gushaka kurondera Imana cyane. Nyumviriza abantu b'Imana, hari n'abashitana bavuga ati Yesu vraiment turi mu mwanya, turi mu gihe cya grace, byo kwisonzesha no kwibabaza ntibikenewe, hati ubushobozi urabwizera gusuka bwakira. Hey, Yesu wenyene umukuru w'ubuzima yarisonzesha karara majoro akamara iminsi 40 ari imbere y'umwami ariko arasenga. Wewe wocu umbwira gute? Umunsi mwarigeze no kumazi ibintu cyababwira ngo ibi bintu bishikiye igiti kibisi icumye naco. Mwene majamo wibaze ngo igiti kibisi kisonzesha, wewe nawe igiti cyumye. Amen. Wewe nawe Imana utigeza kora icyana kimwe. Yesu nyene mu Mana bwiwe yisonzesheje iminsi mbere ingana 40 n'indi tutamenye. Hama wowe ukavuga ngo ndi mu gihe cya grace sino kwisonzesha. No, nshuti yanjye, shiraho umwanya wo gusenga no kwisonzesha, ambara ubushobozi. Amen. Esiteri, reka tusome ujya mu murongo wa 16 ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani mwisonzeshe ku bwanje. Oh my goodness. Mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico mujya cyanke munywa. Nanje twe n'icoreke zanje tuzokwisongesha dutyo nyene mpeze mbone gushika aho mwamari. Wowe urinde ugomba kwegera aho mwamari utabanje gukora itegeko nk'iri. Amen. Iyi sore murayizi, hanye Esiteri yashaka guseruka imbere y'umwami kandi birivuga ngo yaraciye mu cyagezwe, kandi icyagezwe iciyemwe wacupfa. Mugavuga ati arukura mukigwa nimba ndamukiwe ngombe mfe, mugabo kubw'ubwoko bwacu ndemera ngende imbere y'umwami cye mu cyagezwe. Mugacashira akantu avuga ati ndazi ikintu kimwe cyo shobora kunsova naho naciye mu cyagezwe, gusenga no kwisonzesha. Achavuga ati genda mubwire ubwoko bwose bw'abayuda bafata iminsi 3 basenge bisonzesheje ataco banywa ataco bajya bacha bijako. Esiteri cyababwira ngo najewe nyene umwami kazi bana Imana umuntu atakintu na kimwe abuze. Achavuga ati najewe nyene ndaza kwifatanya namwe, sijewe gusa n'icoreke zanje zose twaza kwifatanya namwe dusenge iyo minsi 3 zo turi kumwe. Bacha bijako barasenga. Inyuma yaho acha aragenda imbere y'umwami. Bibiri ivuga ngo umwami ngo amuravye gutya ngo aca mutunga inkoni aca aramuhamagara amubwira ngo ushaka ikiga mwami kazi icyo ugomba cyose nawe coba igice cy'igihugu. My goodness, no kiguha. We wibaza yuko ari ibintu byapfuye kuza, byavuye mu masengesho. Hari iminsi 3 bari bamaze bariko barasenga, hari iminsi 3 bari bamaze bari imbere y'Imana bariko barasenga. Urazi ibintu iyo minsi 3 yakoje biratangaje. Aho bwa mbere Esiteri yagize ubutoni imbere y'umwami, agira ubutoni. Mandi majambo ahabwa ibyo atategezwa guhabwa, nicyo bisigura ubutoni. Mugabo si bivyonyine vyabaye, nyibuka ibindi bintu vyabaye. Kubera ko gusenga no kwisonzesha, Morodekayi yari yakoreye ikintu umwami, aramuhurira hari abagabo bagomba kumwica. Mugabo ivyo bintu biratogwa birabikwa bishirwa mu bitabo. Mugabo inyuma y'ico gihe bagiye gusenga no kwisonzesha, bivuga ngo umwami abura itiro mwijoro. Kubera ikabuza itiro ni kubera hari abantu bariko barasenga bisonzesheje, umwami yumva mwijoro abuza itiro. Abuza itiro acavuga ngo ni mu gitabo kidonda ivyagiye biraba ku ngoma yanje. Je numva bitanajanye. Umuntu abuza itiro arushe avyutse minui canke 1h canke 2h sinza amasa yarahari yovyuka yake gitabo. Mugabo amasengesho ni nk'umwami urashwe kandi ivyuza gukora byose uraza kuvyimenyera. Acagenda mubwira tumviriza wewe ni mu gitabo gusa numva ashaka gusoma, ninde bimushizemo ubushobozi bwa prayer. Atora igitabo atangura gusoma, asomye acashikira kuri histoire yarasanzwe azi. Iri gihe bamutabara
igihe yamuburira umwami ntiyari yaravyibagiye, vyari bihari, vyaraho nyene, vyarananditswe bishikwa mu bitabo. Ni gute ibintu amadosi yawe yanyegejwe azosekuruka, azonyeguruka, bizova hehe? Prayer and fasting. You must pray. Utegerezwa gusenga brother, utegerezwa gusenga. Hari ibintu bidashobora kuguruka naho uvuga ati ndiko ndatura, ndiko ndagira iki, utegerezwa gushirako fasting ugasenga. Now baramuzana ibitabo arasoma, mu mahistwari menshi yasomye, ageze ku ya Morodekayi vuga ati ageze ku wasenze, ageze ku wisonzesheje. Ega hari n'abandi bari barenganijwe. Icyo gitabo cyari ibintu byinshi byabaye bitibuswe. Buga umuntu umwe yari yasenze 3 jours sec ariko arasenga, abigeze ko mwemwe yataho ntuhave, ugeze kuri dosiye y'umuntu yasenze. Amasengesho ni nk'umwami urashikwe, kandi ibyo uzokora uravyimenyera. Umushikiye gutya arashoma, aca yumva yobaza ikibazo bari ngaho, ati none uyu muntu yangiriye ibi bintu, hari agashimwe yahawe, hari icyubahiro yahawe. Bateka ati vyagenze gute? Nkaho umenga ntazi ngene vyagenze. Vyagenze gute? Mbega mnoshobora kumuronka? Atego ari ngaho ni Morodekayi, urazi ko ari kuri portail hariya. Ibaza umuntu ari kuri portail mu vyimviro vy'Imana, yategezwa kuba ari bwami, yategezwa ko ari umuntu akomeye cyane. Kubera iki? Yaratevye gusenga. Hama bacha barasenga. Urazi ikintu cyaciye kiba? Umwami arimvira tubashi umuntu twomuishobero gute? Umviza amasengesho na nivyo akora. Aho hari undi mugabo w'umwasi we yitwa Amani, nawe ariko arafuhagira aje kuraba umwami, avuga ati ifa ko uyu muntu abambwa ku giti. Agishika mu ntangaro, agishika mu ibwami, agicinjira, umwami nawe acatuma umuntu atigenda mu ndabira umuntu ari hanze. Power. Ubwo nyene umuntu asose, umwami atumye asose, acahura n'Amani nawe yinjiye. Acha asubira inyuma, acabwira umwami ati uwo muntu ari hanze ni Amani, ati mumbwire yinjire. Cyamaze kibaza ati Amani, umuntu umwami akunze guha icubahiro yo mukorera iki? Amani mu mutima atubona jewe. Twese tuvuga ati oruge atubona jewe. Acaraduza karimbi, avuga ati emwe umuntu umwami agomba guha icubahiro biroroshe, atore ya farasi yiwe nziza, atore umwambaro wiwe, arasita ibintu vyinshi. Ati hanyuma abantu bace bagenda inyuma yiwe bagende bararirimba, bavuga ati uko niko umuntu umwami akwiye guha icubahiro azohora bigenda. Umuntu umwami akunze guha icubahiro kuri ko azohora bigenza. Umwami acamubwira ati genda ivyo byose uvuze atana kimwe hajijemo, ugende ubigire Morodekayi. Oya nimuvyimvire neza, nimupfe gukoma amashi, muvyimvire neza. Ibaza Imana vuga ati uyu ni bagomba kukwica, niyo ngomba mbanze nereke icubahiro. Namuteguriye gupfa muri programme y'Imana, kwari uko Amani apfa. Muri programme y'Imana kwari uko Amani abambwa ku giti, Morodekayi yateguriwe. Mugavuga ati hamwe yo bambwa ku giti atabonye ibyo nkoreye Morodekayi, yo apfa yibaza ko ari umugabo. Ngombe mbanze ndamutetereze afani inzigo. Ati Amani zunguruka igihugu cyose, aho wakishije makete hose uhaci, kandi wewe nyene ugenda uraririmba. Ati umwami akunze guhicubahiro, uko niko bizohara bigenda. Mu yandi majambo, ubu buryo bwo guhicubahira umuntu bwatanguranye na Morodekayi wenyene, nta wundi muntu numwe. Amen. Nuko umwami abwira Amani ati bandanya wabira imyambaro n'ifarasi nkuko uvuze, ubikorera utyo kuri Morodekayi umuyuda, yama yicara ku kirimba ibwami, ntiyagire na kimwe uhaza mu vyo uvuze vyose. Ndubwiriza gatonya. Nuko Amani yabira Amen.
Eko ndarondera akajambo kari hajya imbere gato wanjye kavuga ngo uku niko umuntu wese umwami agombye guhicubahiro bizohora bigenda. Mu yandi majambo nta wundi muntu numwe byari bwagende gutyo. Ni itegeko ryaciye rijaho kingene umuntu ahisemo umwami ahisemo guhicubahiro bizohora bikogwa. Bitanguranye n'umuntu umwe. Reka ndakubwira abantu Imana ni wiha gusenga hari ibintu ijuru rizotangurana na wewe wenyene. Munyumvise reka ngerageza hajya. Ni wiha gusenga ukaja imbere y'Imana ijuru rishoye kuri kintu kiri special unique kuri wewe gusa. Hamwe abantu bazovuga ati iki kintu iyi faso y'ubu buntu iyi faso iya onction iyi faso y'igicubahiro iyi faso y'ubu bushobozi itanguranye n'uyu muri histoire y'ishengero n'ivyari byigere biboneka ku muntu numwe. Iyi faso yo guhimbaza iyi faso yo kudandaza iyi faso yo kubaka ingo n'ivyari bwabe ku muntu numwe bitanguranye n'umuntu yagiye mu bwigobeko n'Imana. Bari Imana ntimubabajwe ibintu vyanyu bigenda uko bishaka. Ntimubabajwe ibintu vyanyu umuntu wese yiyumviriye akoresheje utuntu tudukonikoni abikora kuko yishakiye. Kandi ufise ubushobozi utegerezwa kwiga ku bw'active biciye mu gusenga no kwisonzesha. Mwanya wanje waheze mugabo reka ndagusaba kino kintu ubaka discipline ihoraho yo gusenga no kwisonzesha. Ugomba bigira idini ugomba bigira umugenzo. Hari ibintu ntuze naho ugomba kabigira umugenzo kamuyigira bizokuvyara ikintu ciza tu bizokuvyara ikintu ciza tu. Vyimenyereze bigire vyamizeko kumbere hari ikindi gihe Imana izodufasha tuganire ibijanye n'ingene ingene bikogwa umenye wisonzesheje ingene bigenda. Mugabo nawo utaramenya ivyo ugira nasanze hari ibintu urabona ibuto yatsa amatara ugiye ukafyonda ko uyizi cyangwa utabizi amatara aka cyane yaga uzi ko yitwa interrupteur cyangwa atavyuzi uzi yuko ariyo yatsa amatara cyangwa atavyuzi upfe gwenda gusufyonde. Hari ibintu vyama bikora igihe cyose tuvyaguruke duhe Imana icubahiro.